natanguye nshimira cyane abantu bose bifatanyije natwe kuri uyu munsi iteka ridasanzwe kubakira. Natanguye nshimira cyane abantu bose bifatanyije natwe kuri uyu munsi iteka ridasanzwe kubakira. Hanyuma turi ngaha kubwo gutangura igikorwa cyitwa Ikaze Ventures. Hanyuma Ikaze Ventures ni agence sinzi ko ndakivuga mu Kirundi, ni agence nyene kuri ibintu byerekanye n'ubukerarugendo na marketing nayo nibaza ko jambo rivuga mu Kirundi, mugabo ni ibintu byose umuntu ashobora gukora kugira ngo adandaza ashikira abakiriya biwe mu buryo bwagutse buniniya. Nibyo nize kandi ndashaka cyane kubikora nuko ndabikunda. Rero iyo Ikaze Ventures ikora ikaze cyo kiri mu Kirundi murabyumva ni ikaze nyene, urumva ni karibu nyene kuyo tuvuga ubukerarugendo n'ikaze abantu. Hanyuma ego igikorwa ni ico nagama bishira mu bwatsi bishira hamwe. Igikorwa ni ico amadukorera nganya muri studio dufite bureau muri 5e étage numéro 520. Hanyuma nari navuze gato gituma niyumviye gukora kino gikorwa nuko cyambere sanzwe nkunda cyane ubukerarugendo hamwe n'ibyo bya marketing ko ni navyo nize. Hama nkeneye cyane guterera cyane kuvyerekana imigambi y'igihugu, nkeneye guterera ico ashoboye cyose kugira ngo dushobore gushira mu buzima guteza imbere igihugu cacu. Mugabo kandi ndizera yuko hamwe n'abantu dukorana dufite akabirya kanini cyane tuzozana. Hanyuma ndakunda cyane kuvugisha ibikorwa kurusha amajambo. Nibaza yuko mu minsi mikeya tuzotangura gukora aho abantu bose byoroshe ko batwizera ko babona ibyo turiko turakora. Hanyuma navuze ingene dukora amaserivisi dutanga, gutembereza ingenzi, gutegura amasabukuru, ahayanisha akaranga kahise hamwe n'ubukerarugendo mu Burundi, n'ibindi byinshi bitandukanye. Hama ndavuga kandi no muri marketing ko dukora ivyerekeranye ibintu byose bikoreshwa internet, arivyo bita marketing digital, bisaba nyene kuba uri connecté ufise internet. Hama ndavuga kandi ni marketing isanzwe ibyo turakora nko ku maradiyo, amapublicité, ku mateleviziyo n'ibindi. Hama na présence na shikirije abo dukorana, ndibaza ko bo mwababonye sinusha kubasaba ngo baze. Ndanavuga yuko uyu ari we tuzokorana cyane nk'umuntu nyene ari hafi cyane kurusha abandi. Ego hama narangije shima cyane mpera gushimira ku Mana kugira byose niyo ibituma niyo yabikoze, kuko ibyo ndi byose nivyo uyu munsi rero nyene yabimpaye. Rero ndayishimira cyane. Hama ndashimira n'abavyeyi banje ukuntu bamwe bashigikira kubera ni muto kugeza ubu, kandi nkuko nabandi bababwira ko muzogira ico ntafise. Hama ndashimira kandi n'abateguye igana rya Miss Burundi, kuko hariyo byinshi cyane nahungukiye uyu munsi, haba mu buryo bw'abantu, haba ni byinshi sinarwa ngo ndabiheze, nahungukiye byo kuri byinshi. Imana ibahezagire kandi ihezagire ibyo bakora, kandi turifuza kabisa ko ihiganwa rikomeza ribandanya mu myaka y'imbere n'abandi bakobwa bakaronka ibaka nk'ibyo twaronse. Hama ndashimira kandi nyakubahwa umutandukanye n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi ko aradushigikira cyane mu migambi yacu abamisi n'umutwe ndavuga kuko hariyo byinshi cyane adufasha, ndamushimira rwose. Ndashimira kandi abamenyesha amakuru, ibinyamakuru byose byaje kwifatanya natwe uyu munsi, kandi ndashimira abapartenaire, abantu badushigikira dukorana mu bitandukanye. Kandi bano bapartenaire twavuze isaha uyu munsi gusa, ariko bazobandanya no mu bindi bikorwa biri imbere. Ni Harambe akaranga na kahise, Harambe ubukerarugendo mu Burundi, Harambe kandi Uburundi. Murakoze cyane. Merci beaucoup de lui avoir prêté l'oreille. J'espère que vous avez été très intéressés, sans toutefois
Yes, bakunzi ba Isaac TV mwabonye rero namushikire Dative numwe mu bigeme novuga yuko ariko akora amateka of course kuko menyera aba Miss niyo edition ya mbere novuga yuko yaba Miss tubona ama events canke ama tuvyite gutega mana tubona ama activité canke se tuvuga ama voilà reka tuvuga activité ko nyene nugambe tubonye ama activité y'aba Miss uyu mwaka turayabona cyane ariko na Dative yavuze ati uko nivyo kwijana uko nyene Dative ni sawa. Ni sawa cyane. Félicitations. Merci cyane. Uguriye ni company ni agence. Ni entreprise agence ya tourisme na marketing. Okay. Ino agence reka mbe agence ni kim Kirundi Dative. Kiragoye kuronka. En fait hari amajambo amwe atariho mu Kirundi. Ah bon sawa reka tukifata uko nyene agence. Izo rifasha iki abene igihugu abarundi muri rusange. Okay nkuko twabivuze ni agence ya tourisme na marketing ba ukera rugendo nivyerekeye no kwamamaza ibintu ushobora kuba ufise kugira ngo bigugwe ibintu byose udandaza. Hama icize bafasha nuko ije guteza imbere igisata ca tourisme mu Burundi kuko nizera cyane ko ari gisata cingenzi gose mu gihugu kandi gishobora guterera cyane mu butuzi bw'igihugu. Hanyuma kizofasha agence izofasha ama entreprise kugira ngo ashobore kudandaza ivyo afise mu buryo bwiza bugezweho kandi bikoreshwa canke babifashwamwo n'ugwaruka bakunda cyane ivyo bakora. Okay. Nice. Dative kugurira ibintu nk'ibi kugurira ikintu nk'iki ni novuga yuko ari bisaba uburyo bwinshi bisaba amafaranga menshi bisaba uburyo bwinshi bisaba ingufu nyinshi ubifashwa nandi. Icambere kuko ndabikunda ndinvestisa cyane muri ivyo muga ndafise bien sûr abantu bamfasha abantu bandi hafi hariho nk'abateguye igano rya Miss Burundi ko nibangeza aha nabo barafise muri hanini harimo BGF ariyo twakoranye kino yuko kandi cagenze neza n'abandi benshi batandukanye baterera mu bintu bitandukanye yego nagucirimwo BGF ni bank nini turayizi ni bank ifise uburyo butari buke ko biko bashize amahera menshi antuka muri projet yego bayashizemo kweri Dative ni gake cyane uzobona Isaac TV ndabizi kurikirana n'abantu benshi bari mu hanze igihugu ki urumva ko iyi agence yawe izofasha abakira rugendo abantu bashaka kuza kuraba materiel touristique n'ibindi bisigurisha tukutubwira yuko abantu bose ba vacances abandi baje kujya ama vacances mu Burundi bashikire kwa Dative murondere hama ubatemberetse bajye wonda bafite ibintu byinshi byiza bidasanzwe ndisi nawo baravuke mu Burundi umuntu azoza gutemberana Ikaze Ventures azota afite irindi shusho ry'igihugu kandi bazoryoherwa tuko turakora site web yacu bazoshaka kubona ibintu byose kandi ndabahaye ikaze cyane gose. Iyi ni project nziza cyane abantu rero bashaka kwimba bibaza bitwara uburyo bungana gute par exemple je ndavuze ati ngira nze muri Ikaze kugira mu ntembereze igihugu cyose ndakibone bisaba ko nza n'uburyo bungana gute. Okay ubu rero ntibizimvye cyane ndamantswe ndababwira batari kwatembera Burundi ubu bakazefiza mu myaka 5 bizobazimba cyane ko tushaka kwiteza imbere ku buryo bitaba ari ibintu bikiri hasi ubu rero ntibizimvye cyane bivana gusa n'imisi ukeneye gutembera bivana n'imisi bivana n'ahantu ushaka kuja bivana kuko hari aho ushobora kurara mu hoteli nziza cyane en fait byose biravana n'ico umuntu yifuza birasanzwe rero twebwe turi biroroshe kudukontakta ama contact yacu ahantu hose ku ma réseaux sociaux bashaka kutubaza ubu byifuzo rero wese ukamubwira ibisabwa n'ingene bimeze bivanye n'icifuzo ciwe yego. Okay umuntu araje of course diko ngiragiza dusigurire neza abantu turi muri grande vacances abana bari mu turuhuko bisigira abavyeyi bifitiye uburyo bushobora kuvuga ati reka dufatire akano karyo twereke abana bacu igihugu twereke igihugu cyabo cy'amavukiro tushaka utumvishe neza bisaba procedure zahe cyangwa bitwara procedure zahe kugira umuntu agushikire ngaho ni hehe baronka gute ko site web deja nayi hari ama contact yanyu muri rusange. Okay dukorera nganye muri Source du Nil muri 5e étage numéro 523 donc umuntu ashitse abadushikiriye dukora imisi yose kuva ukuyemo weekend kuva saa 2 ugeze saa 11 hanyuma turi ku marezo kandi turi active cyane umuntu wese dukenera ashaka kutwandikira kuri Instagram Facebook na Twitter akatubaza ikintu cyose akeneye akaturonka hama ingene bimeze biroroshe uraza ukatubwira icifuzo cawe hama tubwira propose oya uravuga ati je nshaka ibi ushaka iki nshaka kugira twe tukagupropoza rero ufate nk'uvuze ko ufite ibisitatu turakwereka itinéraire zitatu zitandukanye ugahitamo iyo ushimye umaze kwishima twera tuyibudgetiza tukara amafaranga yo ukenera hama tukayaguha ukabiraho ko amafaranga yose ukenera abarayo uzofungura ya déplacement n'ibindi twe tuba dufite amafrais make cyane aja muri Ikaze. Okay nagerageje kuraba Ikaze mwenga abakobwa nibo benshi why
la raison est très simple je nkorana n'abantu bakunda ivyo bakora hama nce mpera mu bantu nzi hama mu bantu narinzi nasanze harimo abakobwa benshi bakunda ivyo bakora nico gituma dukorana mugabo sishira hamwe y'abakobwa gusa izokwaguka turakorana n'abahungu babibonye mugabo n'abandi bazogenda baza ari benshi muri izo tour zo kuzunguruka igihugu ndazi muratanga abantu par exemple nk'umupaparaje ifo mumuhe umuntu azomuzungurukana ico gihugu cyose yo tour abakobwa bizokoro abakobwa babazungurukana yego naje ndabikora deja yego ushaka gufasha umuntu kumuzungurusa igihugu cyose yego sawa demoiselle agire vuge turageje okay sawa bakunze bayiza active doza mwavyumvise rero nashaka gusada dusigure neza ivyo twari turimo mutahure neza ivyo twarimwo muri source du Nil kuko nta kintu kibishe nko kuja muri activity ukavayo cyangwa ukaheza ikigano utaramenye ivyari vyo yuko biratumutwe ni activity rero babandi bari mu bigo vyo hanze bashaka kuza mu Burundi mushaka kuruhuka neza abana ni akeza ni ikaze okay ikaze rero irabafasha kugira byose bigende neza cyane ndagushimira urakoze cyane Isaac